iteka rero ryo kwakira Ngabire Melise abo muri Be Yourself akaba aje kutuganirira ibitari bike. Reka tubanze tukwakire Melise, wisange cyane muri studio za Kazo za FM. Yego murakoze cyane. Meze neza? Yego namahoro. Mwiyumva gute? Neza cyane ndaryohewe gushika hano. Yego Neza cyane. avuga nk'umuboss lady kandi menye natari jana urabibona yambaye ngira ndavyiga nanje. Ego Elvis. Amahoro. Namahoro cyane. Tubanda. Twe rero ngira twokwibutsa ntituyaga amasigara cicaro twabwiye muri hashe abaje muri hashe batanze ibihumbi 150 cyane gose. Abantu bari bumvise ticket promo ya hashe twaye twavuze ati wo kari iyo 150 million hagati y'ivyuza kuronka ujya munsi nyene uraronka na promotion y'ivyo usanzwe ukora kuri Kazo za FM kuri Jimbere magazine n'akadirija gaca gafata amasana hanyuma rero FM byatanguye. Hanyuma rero kugira umubosi mwiza kimwe mu biranga umubosi mwiza nukuyaga amajambo adasigara mu cicaro. Natwe kubera ko turi aba boss ntituyaga amasigara cicaro. Melise muri Be Yourself ni gute bimeze gute? BSF ni sawa turakomeye. BSF ni iki tuganirire tubwira ivyo ari byo. BSF ni entreprise ikabijejwe gukundisha abantu umushatsi wabo naturel. That's why turafasha abantu gutunganya neza umushatsi wabo icambere muga duhera ko no kuwukunda. BSF ni kuvuga ikunde wewe ukuri ukunda ivyo ufise uko nyene umeze vyiza imbere ko bihindura ubigira uko bitarigira ivyo nyene vyiza uwo mushatsi wa nyene ugire mwiza. Elvis Be Yourself uwo mushatsi nyene ufise ukunda uko afro mufasha abigeme gusa canke na Elvis ashobora kuza n'abahungu ubu hari n'abahungu basigaye bakunda umushatsi donc none ndakubaze Melisa ko ku mubiri hariho Melisa ko ku mubiri hariho ibihimba vyinshi n'ibintu vyinshi biri ku mubiri kuko mwahereye ku mushatsi fitsi twahereye ku mushatsi bwa mbere nivyo biboneka nivyo bishobora kugendera haboneka ibindi ntibigendera haboneka ingohe oya ingohe donc biravana ariko ahanini umushatsi niwo umuntu abakwiye abona ni yari mwinshi n'ukura ingohe naho woditreta ukazifata neza ntizishobora kungana nk'umushatsi. Reka ture tugende buhoro buhoro. Be Yourself irimwo bande yavutse gute cyumviro cyaje gute hanyuma cyatuza kubikorwa muri ko murakora? Okay, Be Yourself ni entreprise yanje ni je nayicreye. Okay. Gari muri hari janvier 2021 janvier 2021 on a créé Be Yourself. Ubwa mbere ko ndayicreya nari sanzwe nkunda ibintu by'imishatsi ndakunda ibintu by'imishatsi ndakunda fashion ndakunda gusa neza mugabo naturellement ata bintu byinshi bigiyemo ntakubesha ndakunda umukobwa ameze uko ata bintu birebire. Elvis c'est vrai ici blague rero ndumva iyo girude umuntu ari abana ata bintu biri nk'ibi bya Iriel n'amadrede yo n'amadrede rega harimo iwanje kuvuga gutyo umuntu wese bivana n'ukuntu yakira ibintu. Hari umuntu yumva ko kuba naturel ari byo byiza kuri we n'ubundi akumva umengo yongeye ko ibindi ni sawa ariko umuntu wese uramuha uburenganzira urashobora kumuha uburenganzira ngatunga amadrede je nakubwiye point faible yanje none tubipe none iganirire sha Melise. Nsanzwe nkunda imishatsi narabikunda cyane nakunda kubyikorera mu nyuma ndavuga ati kubera iki abandi tutobafasha kubera abantu benshi harimo abantu benshi badakunda imishatsi yabo naturel bwa mbere bavuga ko ari imishatsi idakura bavuga ko ari imishatsi ngo nudutetere turaho neza ku buryo hari n'abantu bamwe mu Burundi bibaze ko umuntu afite imishatsi naturel yakenye cyangwa afite stress yabuze amahera yo kujya muri salon iki niki ku buryo ubonye umuntu afite imishatsi naturel ucibaza uyu peut-être afise ubukene cyangwa ari muri stress afise ibibazo nta mwanya afise mugabo ntibamenye yuko ni ikintu cya mbere gitesa ufise umushatsi naturel donc uba uri fier ubwa mbere ufise ni fierté kandi ni liberté no mwisanzura kandi biragaragaza n'isuku burya kuko cyane oya saho naho nyine birimwo oya ubu hari abantu rero basigaye bigiramo umwanda mwinshi kuko arazi ko naturel ari bitango afro ngo folie akaca binyegeza umwanda mugabo suko ashaka kugira afro isa neza ashaka kugira folie mugabo biri propre donc ntubivanga ntituce tubyinyegezamo cyane. Good. Uri kumwe nabande ni bande bagufasha mufasha ico gikorwa?
igikorwa novuga ko ndi jenyene kuko abandi saba partenaire ariko n'abakozi banje novuga ko gushika ubu ndacari jenyene nukuvuga nk'ubu umukobwa ariko arakumviriza yifuza kugira imishatsi yiwe neza mu buryo bumeze neza ibe myiza atagira nk'ibivyariri canke ngo ashiremo ibindi ariko sha uwo mufasha bigakunda koko imishatsi ikaba myiza nk'uko kwiwawe bamwe bavuga ngo jironze ntibyibuha ntikura jewe ndabazi kandi manga ndabahaye nimero yawe ko ndabazi neza nico catumye rero tutakivyikorera twenyene tuza kubishira habona ngo tubifashe n'abandi nuko abantu benshi barafise umushatsi ariko imishatsi yose ntifatwa kumwe imishatsi yose ntikeneye bimwe hambavu yaho turadandaza n'amavuta turagira amatraitement kuvuga turamenya ati uyu mushatsi uhwanye ni uyu mushatsi ukeneye uyu mushatsi ushaka ibi uyu mushatsi uwoba mwiza hakozwe ibi aha rero ubwoko bw'imishatsi yose urabuzi wewe ego kweli Liese Adiera nyaruka ucubarabira imishatsi yawe ego nukuvuga nk'ubu mbonye umushatsi ndashaka kumenya ati uyu mushatsi ukeneye iki ndawukoramwo hareba abaca baza ati none scientifiquement ubigira gute ati no hari ikintu yo kimaze kuba patient avec l'expérience numenya ibintu nyene uragira birabiriza ikindi naco ndasoma ndabirondera ndabisoma ndabirondera kuri internet byose biriho kantu ni top ndabisoma ndabirondera arafata umwanya jewe sinzi ko aza kuronka haba kwiza vamo oyerega nawe urajamu jezo muzanira umuntu kazi nk'ubunya akozemo aca yumva ati uyu unya rero nk'amavoka n'irigi ni sawa nivyo rero twakuze tukuma tubona amavoka ngo aravyibusha bijya bintu nivyo kwe ya nivyo igihe bihwanye n'umushatsi ariko iyo bidahwanye n'umushatsi bica byonona umushatsi yego iyo umushatsi uhaye ibyo udakeneye kuko umushatsi urakwereka resultat urareagisa n'ingoga ushizemo ikintu kidahwanye n'umushatsi wawe iyo processus ifata imisi ngana gute en fait processus nk'ubu umuntu akiza twebwe imbere ko twakira umuntu habanza kuba nobyita gute turabanza kuvugana n'umuntu yego kenshi ntidukunda ko umuntu aza juste atubwira nje gusokoza nje kugira no turabanza tukavugana ndakunda kubanza kuvugana n'umuklient hari nk'ibintu mbona atarambwira nk'ubu ndamukozeko nkavuga ati umushatsi waravunguka umushatsi uracika kenshi bacambaza ngo wabibonye gute ati namaboko kandi ndabona ndawukozemo ndabyumva ukweze ndara mu maboko uyu uracika cyangwa uravunguka kandi si magie Ego birakunda none bafise imishatsi bayita gute intete bamvuga ati gutuma nabanya birakunda kwe birakunda ikindi naco mwomenya nta mushatsi mubi ubaho subiramwo mushatsi mubi ubaho oya hariho navuga ngo reka shango je mfise umushatsi mubi ngo ujyanye ngo afise mwiza aho ubona Elvis dufise ibibazo byinshi Louise wavyumvise kenshi bituma abantu bacagira complexe ngo ufise umushatsi mubi ugasanga nk'umuntu aguma yimosha atari style yiwe ariko aranyegeza umushatsi kandi kenshi biva ku byo abantu bakubwira kenshi abantu nibo batuma uhindura hari ubwo bakwemeza ati ufite umushatsi mubi moshe sigamo gaproduit gake mugabo nta mushatsi mubi ubaho jara akabazo nari mfise none ubu urabonye yuko ufise novyitiye mpano urafise ugo rukundo guko imishatsi yawe uyifata neza iciyumviro caje gute hari ikintu hariyo nabo mpora mu kumakiya bafise ivyo bintu vira mugo gacu usanga bigirira ababanyi abagenzi biwe ntiyumvire gutanguza ikintu kamamaze no kudatangura nta mutaye mfise Melise wewe ku kintu ca flambo hageze gutangura byari bimeze gute en fait je bwa mbere gituma nashatse kubikora nuko ahiwacu ari imyuga isuzuye hari imyuga nyene umengo nta gaciro ifise mugabo nararaba nka dufate nk'ubu naje narakunda kubigira nk'abantu bagenzi mugabo mu nyuma ndavuga rika ndakigire ikintu kinini surtout kugira ngo umuntu wese yumve yuko iyo mpano yiwe nta mpano nto ibaho impano zose zirakomeye impano zose ufite nishaka kuvuga ngo ugira utanisha impano ngo ya mbere ngo ya kabiri je rero nahora mfise akazi nkora yego ako kazi karahagarara kamaze guhagarara ndavuga ati okay ubu rero ndafise ikintu nkunda cyane
muri jewe icyo kintu ngira ndakidevelope ngira ndakidevelope ndakigire big deal nyene ndakigira ikintu cyataye en fait ni indoto z'ibisazi uri kurahanuza abantu mu Burundi niba byoroshe ufise amashuri warize ufise université bashobora gutukora muri salo kuko kenshi ngaho iwacu n'amasalo menshi bishizemo ko akoramo abantu batize ibize nta nakajagari n'induru muganda bavuga ati no ifo ko ico kintu abantu bafise ko kimeze nabi ngira ndakigire professionnel urashobora kubikora dukurikirana ufise akabazo kamwe muri minota 5 dusigaranye turashobora kwakira kuri 72 23 cyangwa ku butumwa cyo kimwe kuri nimero 32 ukabaza urumva ko akatubwira ibintu bimeze neza bikomeye ariko hari ahantu atari bwashike hari abafise izo mpano nyene ukuri kurazivuga akavuga ati jige ikintu naho mbona umenga kiri hasi cyane je ndagishoboye muga akavuga ati je nta buryo mfise nta buryo mfise bwo kugura ayo masecheve ibisokozo yoca bigenza gute wowe bigenjeje gute jewe ingene vyagenze nta buryo bunini nari mfise mugabo naje natanguriye hasi si ngombwa utangure binini uratangure hasi naho budafise izo secheve canke iki urashobora kubwira nk'umuntu ati akabanza aho ukabonye ukavuga ati jewe naho wongurana cyangwa ukarondera ingurane hariho amashiramwe menshi afasha abantu amabanki afasha abantu kuronka ingurane si ivyo gusa no mu muryango bashaka kuronka umuntu akugurana si ivyo gusa n'abagenzi bashaka kukugurana we gusa ufise indoto banze upanga umugambi wawe ikijanye n'uburyo ndukura ari indoto yawe Imana iramenya ingene kugurira ibintu ugahura n'umuntu ukamubwira ati we gusa ugira umutima namba uguranye uze wishuri ukavuga ati ngurana namba ari mu rugo mu muryango ukabwira umuntu ati je ngurana 100 ngira nkora akantu kandi rero abarundi barindira akantu ka mbere burya naho utangura ufise igisokozo kimwe niko polime y'amavuta abantu ifo ko umuntu wa mbere aza agenda abwira abandi agenda arahamagara kubwirana okay baravuga bati ngo ubwiza bwa mbere bw'umukobwa burya ngo buri hehe aha bakobwa dore kuri Lily Chou mezuko none amadrede nta kintu ni naturel amadrede nta kintu yakora bon amadrede nayo burya kubora hasi aba n'umushatsi bara benshi burya ino mu Burundi no abantu benshi bataratahura yuko amadrede nayo nyene ashobora gukorerwa traitement ariko navyo arafise ibintu nk'ivyo nyene dukorera imishatsi no madrede birashobora gukora ndabona ubutumwa bwatangiye kuza mwaramutse ndumva ikiganiro cyaryoshye ariko mfise ikibazo abakobwa benshi baratinya gutunga imishatsi naturel kubera izimbye kuyitunga bivanye n'amaproduit bashiramwo benshi bahitamo kudefriza none birazimbye kutunga ugutumbera umufasha gute byose cyatuguhana ariko bavuga ati ijya traitement vraiment yonyene amahera n'umwanya wash day icyambere nuko ubwiza buryo ubwiza n'ikindi kintu ubwa mbere novuga yuko ntibizimbye cyane igituma bitazimbye cyane nuko ari ibintu ukora ukabona resultat namambwira abantu biraryoshe kubona umushatsi wawe ari mwinshi ari mwiza usanga kuzimba ubu nta kintu kitazimbye ubu nta kintu na kintu kimwe ushobora gutora gutya ibintu byose birazimbye kandi ikintu nuko byatanguye igituma binazimbye dukoresha ibintu novuga bitoroshe kuronka dukoresha ibintu bitoroshe kuronka benshi bavuga ngo ni imfungurwa ego ni imfungwa mugabo kubihingura kubitegura kubigira amavuta usanga bifata umwanya kandi biraryoshe kubona hariko harakura ibintu byiwawe naturellement ufite nitwamenya kubikunda ndibaza ko kesi yo kuzimba bitazogaruka cyane ubwo muri abiyo resultat yawe utinone kandi akeza karigura uti rero kuko urabona ko abantu kuri bifuza ibyo bintu ni benshi baza kugusanga he je nkorera kuri Avenue de l'Amitié Avenue de l'Amitié galerie yitwa KNG dufatanye na Sokabu ishiramwe Sokabu ariko rero en face ya impande yo kwa Moses ego turafatanye en face ya building yitwa Trust House ego n'ahandi umuntu yo gutorera ama numero de telefone uduya duhe yose 79 38 15 17 na Facebook na Instagram Instagram ni B1 Be Yourself na Twitter na hose bandika Be Yourself twibutse nimero kandi 79 38 15 17 ya ubutumwa bubandanya bushika ngo ufata umwanya ungana gute kugira ngo ugire imishatsi myiza yiwawe
bifata umwanya ngana gute ufite umwanya bivana n'umushatsi imishatsi yose ntikura co kimwe ni nk'abantu ntibakura co kimwe ni kuvuga ivy'ikiringo nta muntu ashaka kuvuga ngo umva ngo dufata imyaka 2 cyangwa amezi 2 umaze gutangura tugenda turaraba hariho binyaruka ari nabo biteba hari undi avuze ati yitwa Elias ati ko kiyagamo ko matubwira nshaka mbarize Melise ati twe dufise intetere zinatukura two bigenza gute zitanakura zitanakura voilà tekana nta mushatsi udakura nta mushatsi udakura uba ufashe nabi ugiye gufasha abantu benshi mwabyumvise Melise ico kibazo canyu c'imishatsi vraiment gira kirabe ego dusubiremo adresse vyose na numero de téléphone Avenue de l'Amitié dufatanye na Sokabu shiramwe Sokabu en face ya Building Trust House neza ahantu hakunda kwegara abavunjayi baca hamenya kwirembo baraje bacaba bandanya ego kuri Facebook barandonka Instagram barandonka na Twitter barandonka hose be yourself urandika kuri 79 38 15 mutware abo bakobwa n'abakopine banyu naba Elvis bagende ko haratanguye kugira tubashimire cyane rero Elvis abantu bose batwumvirije no munsi dushimire cyane Melise bakoze cyane gose bientôt turasubira guhurira hari ibintu bimeze neza cyane umuntu wa mbere ntegereza kuzana ni Lily ego kandi uzura mushatsi wanje ngo nzozumeze uzura nyene nziza nafunze nzadumuna komeye cyane birakunda tubashimira abatwumvirije abadutelefoniye abatwandikiye Elvis na wakoze cyane sana kabisa tubabwiye ati rendezvous nejo y'amasaha nyene saa 12:40 gushika isaha 2:40 kumviriza Kazoza FM